kandi yo narabonye udutambara mu isoko wangu dutagase we apana ibigumushira mu mutwe na oya sharige birazimvye we n'ukuri wareni wo udashaka kwikura subugumu ibitambara birazimvye kwa Siyoni honyene naragiye kubaza ngo bitatu inshaso yaga 5 namenyere byatanatanu utumbwira rero ngo cyangura ngo cyaturamiro ya sharika birazimvye gose ni udashaka sha ya sharika birazimvye nilitoka gako nakimbia naona hela na marufise basi urakopesha basi inde ndi banki sasa nuzi kuri mugenzi none nijao rero ndagutera inkuru he yampe wa mukobwa rero umwe wo kwa Ntunzenya hajya hirya Grace ndakabura njye mukobwa yewe byari rero umusheri we ntiyamufumye n'undi mukobwa yaramwikubitiye umugabo wamusanga n'umuhungu mu yaramukubise hakwa kumuvuna yaramukubise na mpaka ahubwo yari yatevye Grace n'ubwishime bwiwe aremera gukubitwa ko ari n'umu yaramukubise hamwe hakwa kumuvuna ngira nubara cyari hajya byari bikwiye aho guranye bukije naribagira urazi ninde urazi gi yewe gi asiyo byatari gina mubonye nakajya urazi sinzi kubona urabona kajya gashiki kamariusi yajya kuri 13 ndakabona kuri 13 hewe nibo bagendana niko gashariki kajya kibitwi gutya nakayu ayikajya gakobwa je uko neretanga ingene rero yigira byinshi akaba musangiye basangiyaga sinzi mugenzi wa Gerardine ujya muhungu mugenzi wa Gerardine sinzi ko mubona ndamubona nani ninduga ndamwibagiye barahararanye gute rero abahungu babiri ku mukobwa ngenda mubwire niyumva aha turi Bujumbura ubu ntibashobora kubona vraiment abakobwa abandi bameze neza bageze fresh ariko abakobwa bamatwi abakobwa hewe ndakubwiye nata gufite amazuru sindamuvuge nabi ngo aka simbona ikintu bamukundira ngira bamukundira burya bwemba amabwire niga naresa itaheza abazungu ni muremure oya gusa ujya mukobwa vraiment iryataye ni mukwiye n'uburebure bwiwe afise y'agasura hewe ni girafe ndakubwiye ni hatari je iyo ndakabonye vraiment ndakareba gusa we nawe wantebejera urabona ibyo inkuru z'abakobwa nzira mareka kwanza aje gusoma sije sawa sawa we chanza ndakumiminia ndugu yangu yazari menshi we gusa reka ngende kuraba ariya naho gusa sinzi ko ndagaraza ndimbuze gusa mu isoko yakunda kuzimba ibintu pe we gusa nchanza sawa wowe ndindiro wala ngorane usanure Menda kubaza. Mbe uno musi kutagiye gukorana kubera iki? Abo ibintu byo kazo byarahindutse abo CEO wacu yaratuzaniye undi mu cameraman duhana ibiringo rero ari gihe ntonda n'ige ntatone cyo gituma no musubona ntagiye. Nani tujya? Ushaka kuguma baza byo kugiye ukamenga nibyo bije imbere kuba nabwo hamagaye ngaha ndazi. Onya n'amavuta yanje nisiga yaheze. Ese ushaka kuyagana. Amavuta nisiga yaheze. Kutumbwira by'amavuta kandi ndiko ndaronka amaraporo ko buri gihe wa muri kumwe n'undusore ngahe Bujumbo. Jewe barakubeshira none. Jewe urambona n'abasore ngahe jewe hari umunsi urambona. Je sindakubona ariko amakuru ndayaronka kandi nagiye ndakubwire ko ngahe Bujumbura je urazi ko ndahabaye igihe kitari gito. Wowe nk'umuntu mushasha ugomba kuhamenyera nyene uyerekane kumenga wowe nahandusha. Kandi rero usigaye ushaka kudurigira kuzataje arabahungu urambona. Okay. Jawa abantu benshi bakunda kuza ngaba bakunda kuza kurondera kugira mukora akazi ivyo navyo uri kurambwira nibiki reka ndakubwire sister ngo wewe kumbura ugende bukebuke
ngaha mu muji ni danje ibintu ngaha mu muji barakubesha barya bose jewe nta bantu tugendana reka kuzurambeshera jewe uradusha kubaza kuva hariya kugatumba hose je nta bahungu je twagenda calm down nyumviriza kuvuge nyumviriza je ndavuze ninsubira kumva indi raporo nsige impuzu utazimesura ngo uri kugendana n'abahungu ngahe Bujumbura uzombona none wowe ko babikubwiye umaze kubona bangahe je nabo ndabona ariko none ko atabona wumva ibyo babishigikira ndafise amaraporo urafise ivyemeza ko ivyo amaraporo ariyo uri kugenda barakubona kandi barazi ko barambonye we warambonye okay twubane rero ndasizeho nk'itegeko ndasizeho itegeko nk'umuntu agutunze udasubira gukoranya imisore uzana ngaho munzi wanje cyo ndabikubwiye bo tugenda rabe tore ibintu ku botike ndaza kuriha PM nta na kimwe apana bugari ibyo ushaka je nuziko nama nkunda gufungura ibyo ushaka ndakubwira ikintu kimwe ndagiye mugabo ibyo ntibaze barakubwira atari byo yiboneye inkuru mbarirano yitwa niyo yiboneye ndetse ndabikunda sawa sha umukobwa nazanye Bujumbura kweli ndashaka kumbana ingorane ariko ni kwihagurukira tu sabikemo so twashitse naha hama reka ndakuzanira amazi sibyo utuzoza sibyo sawa Pindaite. Oya. Sabe que Barufu. Oya, no ni omorai. Ikinyuko. Ikinyuko. Change ni. Koresha nyanya. Bagiru. Nukoresha nyinshi nyuko iyo nyanya. Reka kwanza iyo nyanya. Ngira wabibonye. Ama nuheza ucumbwira.
Mabuja. Daje. Nahejeje. Hejeje. Amasafuriya ngahe yose nahejeje. Sawa. Imakanze taribika cyane. Chene nini? Because of life. Rero ubuzima. Ndabona wabigize fresh. Jayo umusore ndaza akazi gusa nyine ni hamwe. Yanga. Ama sawa. Reka mfata ukubonye sibyo. Ugenda urabe uko ufungura sibyo. Ama nundi munsi uzogaruke uziturahicisha sibyo. Chena ntangora ngushanzimbe nawe n'ibyombo byose nogeje. Ariko nawe wewe Ntacyo. Garuke urahicisha. Rebeko sawa. Ego. Usanga. Aho uzorongera umwanya uzoza. Sawa. Mama Bade. Uramuzi na keke pale machanga. Mama Bade menga bahajya hepfo hajya gihanga kujya portail ya gushika kandi kujya. Hajya? Bahajya abahajya.